ico kibazo kubishe ko umuntu akaba yarabaye umunyavyaha Nelson Mandela muri South Africa niwe yavuze ngo uriga bose bitwa aberanda n'abanyavyaha bahindutse none ko umuntu ashobora guhinduka mugo usanga kamere y'umubiri iramunaniriye guhindura haco mubimufashako ico kibazo gisa n'abantu nkunda gufasha baba bifuza guheba itabi canke inzoga nukuvuga umuntu nawe yifuza guheba itabi n'inzoga ivyo bintu muramufasha yego no mu bindi bihugu bitandukanye imiti ndayirongeka wow nuvuga wa muntu yafashe ingingo ati nashaka kubiheba mugabo turakura mu gice cyane murakoze cyane tukwifurize ayo mahoro amagara meza n'amafaranga murakoze muheze cyane wewe ko wibereye muri ibi by'amagara meza ngira ngo uzana ko dushingira intahe icuma z'iminsi uri kuramarira abarundi kirahari cyane okay mwari tuwe n'abantu benshi mwafashije abarundi bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye harimo rero kumbure naba bari ngaha byari bimeze gutega muganga cyane nk'abantu bibereye mu mahanga muri ko murabaha kama kubera ibi ni ibintu kama byose murakoze nyuma yaho tugiye turakoranira ibiganiro bitandukanye namwe icyambere ndabashimira cyane kuko byaragize impact cyane nararondewe n'isinzi ry'abarundi bari mu bihugu bitandukanye no hanze za Canada za Australia ndetse na za Europe barandondeye avuga ati uri umuntu w'agaciro ko ufise ibintu kama kandi tukaba tukubona ko ukiri muto aho tuba tubimenyereye ku bantu bakuze rero kubw'ivyo benshi baratuma biwabo bakaza ngaha bagatora izino ngaburo muti kama bakazirungikira biwabo ikibazo bari bafise kigakira baba bari mu gihugu cy'Uburundi cyangwa hanze umuhanga cyangwa se ubwo bimiti kama buraka yabwo karagiye tugafasha n'abantu bakunze bafite ikibazo cy'amibe baratwara amibe ari inzoka ikura ikagagarara gatuma umubiri w'umuntu ucika intege bose turabafasha turafite n'intahe nyinshi turafasha rero n'abagabo uno munsi bari barabuze ijambo mu rugo zabo bitewe no gucika intege no kuza vuba biva kuri byinshi hari igihe usanga umugabo atakigira ijambo mu rugo bivanye n'ukuntu yamana amastress umuhangayiko bigatuma ingingo zijejwe gukora imibonano mpuzabitsina neza uwo munsi ziparangana ndagushimiye ijambo gato kuri ibyo muvuze hanini by'abagabo babura ijambo kubera akazi batagishoboye k'abagabo nyine mu rugo none ko kunanirwa kiya kigwa biva ku bintu byinshi uravuze nka stress hariho no kuba abantu kumure mu mubiri hasigaye hari isukari nyinshi uno munsi urabona ibinyobwa byinshi byaba by'amaji canke ibi byambiye by'umuhambiro biboreza byose birimo isukari nyinshi none eske mufise umuti uheze ico kibazo no kuvuga uwo muti ugabanya isukari mbega umuti wa stress urabaho tuwa stress urabaho kubura amahoro mu mubiri cyangwa muri wewe ingingo ifatira nimba n'umusore muri situation mbi bigenda neza umubiri urongera ukagaruka ukiyubaka ukamera neza kubera ko iyo uhura n'ibintu bitari byiza mu mubiri aho turemangingo leserire zigenda ziracika intege mu gutanga message cyangwa mu gukora ku mubiri ubona umuntu munsi umuntu ameze neza ugasanga ukabona ko hari ikintu cyahindutse kuri we ariko message nuko nk'abarundi tworinda kuza turafata ibi bintu by'isukari ziva mu nganda mu bijyanye no kubaka biragukwegera n'ikibazo kijyanye no kurwara diyabete diyabete nayo ni indwara mbi ikomoka ku binyesukari idaca intege umubiri ndetse haranagera n'igihe iba chronique ugatangura no gutakaza bimwe mu bihimba by'iwawe donc kano kanya ico kibazo gihuye n'ibikorwa by'abubatse ni kibazo kumbure gishobora kuba kirajishinga abantu benshi mbega mu bantu mwakira baza kubitura iruhande y'imiti mubaha impanuro gute
Leo ho baraza kubwinshi cyane cyane kuri ico kibazo. Murakoze. Novuga ko muri no generation turimo uno munsi bivanye no kuntu ubuzima bwagiye busatira abantu cyane ico kibazo kiribonekeza ku bwinshi. Rero nkuko nabikubwiye umuganga si umuntu ahita aguha umuti gusa arabanza kumviriza ikibazo cyawe hama akamenya n'urugingo icyo kibazo giherereyemo. Kumuri n'urugezo kigezeko. Kuko umuntu burya buri munsi arimenya akabona ati jewe umubiri wanjye ndabona ko kw'iki gikorwa ndi kuri stade iyi. Hari igihe usanga uri kuri 0 cyangwa usanga uri kuri 5 cyangwa usanga uri kuri 10 cyangwa uri kuri 10 n'undi usanga ari kuri 50. Bo ubushize jewe nobwira bariko baradukurikira yuko nagwaye malaria iyo nayivuje iwawe sinari mbizi yuko muri imiti kama y'ikirundi bisanzwe ushobora kuvura izi ngwara z'imva mahanga. Hariho rero mbere n'iki kintu ca nko muri kino gihe turi mu kibazo cuko abarundi benshi bagwaye grippe. Sinzi ko ari grippe canke inkorora mbwa birafatanye iyo jewe nayikiza ari we wimvuye. Hariho dami abantu nkunze kumva cyane kuri izi nkizo ngwara z'ubuhumekero uvuze hariho nk'ama asthma hariho zia sinezite hariho koko rero n'ingwara zindi usanga zifata mu mubiri mu bice bitandukanye nk'ama estoma kumbure ama diabete ivyo byose twumvise ngo biravugwa. Tanga umuco mukoresheje imiti kama izo ni ingwara ko ahesha abantu usanga bazipfufaza gusa zitavuga zikire. Murakoze. Naje gusanga imiti kama kuvuze kama ikintu kiba kiruko nyene cakabaye kiri naturel tugivuge mu gifaransa. Ntabwo kiba carahinguwe cyane ngo gikorwemo kibandanye gihingurwa cyane. Ego rero twebwe nk'ikintu kama nta kindi kintu tugikorera nashobore yo kuba yo gifata kimuzanira ingaruka. Kandi uburyo tubiteguramo n'uburyo tubitegura ingaburo ikagumana za nguvu zikwiye. Nta ngwara iraza ngaha ngo tuvuge ngo twabuze ukuntu umuntu tumufasha. Kireka ko tutoshobora byose kuko n'abatari twebwe ndazi ko byose batabishobora. Okay. Ariko haje nk'ikibazo nanjye ntashoboye ndambafise bakuru banje no kirongeka norongeka ko bakakimfasha. Mugana nyine bashaka kuba bakoresha buno buvuzi kama. Ego. Okay, none buno buvuzi kama ni kuba maze kubimenya ni n'ubuvuzi buta imiti idatera ingaruka. Donc ibyo bita mu rurimi rw'Ifaransa sans effet. Ego. None ko biruko hariho no munsi ugwaruka bitewe n'ubuzima abantu babamo usanga cyane nubwo usanga uburyo bw'amafaranga bubuze mubwa ku rundi ruhande ugiranije ngira ngo ibihe byahise n'ivyo no munsi birashobora kuba byoroshe ubuzima bworoshe arico gituma ushobora usanga ugwaruka gwishira gukora masturbation dukunze kumva mu bihugu bibanyi nka Tanzania RDC n'u Rwanda bavuga ko ivyo bibazo bafasha umuntu kubivamo. Muganga Damiano ico kibazo kubishe ko umuntu akaba yarabaye umunyavyaha. Nelson Mandela muri South Africa niwe yavuze ngo uriga bose bitwa aberanda n'abanyavyaha bahindutse. None ko umuntu ashobora guhinduka mugo usanga kamere y'umubiri iramunanire guhindura haco mubimufasha ko ico kibazo gisa n'abantu nkunda gufasha baba bifuza guheba itabi canke inzoga. No kuvuga umuntu no yifuza guheba itabi n'inzoga ivyo bintu muramufasha. Ego no mu bindi bihugu bitandukanye imiti ndayirongeka. Wow.